n'abari ruguru bumbe yuko umufonctionnaire azoza kwitura carrière canke kwitura service muri ministeri wacu adatunganirijwe ahamagariwe kuca tubarira ubwo nyene uwo muntu yaze kumutunganiriza igituma dufatiye ko carrière naho kabiniri nta metero 100 zihari utadoshe gutelefone ntange message azoshaza kandi azoshakirwa kandi ubwo nyene ya dossier irashobora kuboneka uzosubira kuvuga iyo jambo la mesure sera prise immédiatement contre lui. Umukozi azofatwa canke azomenyekana atishuye ikibazo yabajijwe dere ya 5 jours dossier yindi wawe itaratangwa rapport la suite tuzoyigera ukundi ni gisata cakira abantu bafite ibibazo. Iyo umuntu afise ikibazo ukamutera ibindi bibazo umwisha carrière bana ndi kuri kiri bakora hazokama imyidogo ihari ubu rero ivyo twara tuvuga ku munwa ibyifuzo twara dufise désormais on doit commencer à appliquer aba fonctionnaire bategeza gutunganirizwa dusanze abakozi babikora ari bake tubarenforcer dusanze ari mpfagusa tubahindure no gukugwa birashoboka kuko abakeneye akazi ni benshi kandi bagakora neza bisabwa rero ko ugafise agakora agakunda kuneza yabateza gutunganiriza umufonctionnaire mu Burundi wese arahanze amaso la direction la gestion ya carrière igikuru gikenewe nuko imyidogo iri kiraba ruguru iri kiraba mu fonctionnaire ihagarara kandi bwango nabakarore ni dossier iza ikaza umukozi akayibona neza ko yaje akayihabwa akayiryamika panda 2 3 4 mois abariko yibaziki dossier zose zirangana mu isanzwe dossier yateza gukorwa umwanya mwiza mugabo hariho dossier iza ukavuga uti hasi ufise n'umutima ukavuga uti iyi ukabona umufonctionnaire akeneye guhembwa umushahara we wahagaze ugasanga hasabwa ibintu bibiri cyangwa bitatu bidasaba n'iminota 5 kugira biboneke ivyo bibiri byonyene bikajya bikadossier panda 5 mois wabibonye tu as constaté tu ne signales rien mbega murazi umukozi wa leta amaze amezi 2 3 anatana dahembwa yuko aca no productif no kukazi bigenda gute ko twavuze ko i dossier imara 5 jours ikaba yamaze kumenyeka situation yayo naho to wihejeje kwikora mugabo ukawanditse situation yayo ni kugira ihere hakenewe ikiniki muri 5 jours habuze abakozi kuko habuze imashini zo kwandika turakeneye gukora ibintu bishimwa turakeneye gukora ibintu bishikira abakozi baza gusaba ibintu muri carrière bakaza bakeneye gutunganirizwa bagasubira inyuma bimyiza ibamfu mu makoridoro umuherekeza ngo iyi dossier ngo ntushobora kuyironka ntushobora kuyironka bisigurike icyo kintu cyo kumara muri koridoro tamubarira mu biro n'igiki secrétaire chef de service directeur DG assistant permanent ministre na protocole bose hariho fraude mu ntara hariho fraude naho nyine ko coordinateur chef de service n'umu inspecteur provincial kugira communication ibe direct umuntu ndoswa kumva ashitse ngaha akiyadresa ku muntu akacamunuka mu yindi biro uwo muntu azobakoreze ikosa adotegezwa iyo dossier akayakira wenyine akayikora akabaza n'uwo muntu akamubariza n'uwo muntu nta mahera zo mutwara mu kumuhamagara mugabo akazi gakogwe hanyuma twitura banezerwa ntivyumvikana kwikura umuntu ngo genda muri biro iyi mugenda muri biro iyi kandi uzi biriko birakogwa iyo dossier uyibonye rondera ibiri birimwo hamwe itunganye